Ikibazo cyo kuronswa amazi akwiye ku mugwa mukuru wa komine Kinyinya mu ntara ya Ruyigi kiraraje ishinga abanyagihugu baho. Bavuga ko kuva mu mwaka w'ibihumbi 2007 bafise ubukene bw'amazi kandi ko abategetsi batandukanye bo muri iyo ntara bagumye bakirabirira rirari. Abo banyagihugu bakavuga ko ababarongoye ku rwego rwa komine n'intara bova mu gacerere bakabaronsa amazi kuko baje bararambiwe n'imihango idahera. Uko amazi muri komine ya Kinyinya yarabaye akanarega bahinga akiriya kanini twiteze hinduka riboneka mu komine ya Kinyinya. Baratwemereye amazi muri komine Kinyinya, n'ubu nta mazi turaronka. Ivyo batwemerera tubona umengo ntibikunda, ivyo bavuga vyose bama baduhenda. Umushingamateka aherutse gutorwa muri manda aguma aduhenda, n'ubu aje akaturemesha, ariko vyo turemesha vyose aha nivyo tubona. Amasoko yacu amenyesha ko muri kino gihe abanyagihugu bose bo ku mugwa mukuru wa komine Kinyinya bahurira kw'ibombo rimwe Rudende, ibituma amazi adaheza ngo abakwire bose. Ubu twese tuvoma amazi ku mwonga Nyesato, usanga twatonze ku kabombo ka Rusengo. Igisagara cyose ca komine Kinyinya kigahurira kwako kariba tuvoma amazi kuri Nyesato. Mu rugendo rwa RPA twarondeye Kwizera Fulgence, mustaniri wa komine Kinyinya, ngo atubwire ico bategekanya gukora kuri ico kibazo c'amazi make cananiranye gutorerwa inyishu, ariko nta kinini yashimye kubivugako.